Ico maze kubona nuko abantu dufise umunwa, ico maze kubona nuko abantu twivugira aya nariya. Reka mbere yuko tuja ku mubano wa Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cyacu c'u Burundi na Jose Chameleone nikijaye n'amafaranga ni radio eka n'ibindi bigiye bitandukanye ngiye kubwira mu kino kiganiro tubanze twinjire mwaka ka video gatoyi. Good morning Bujumbura, Chameleone FM. 94.9 Chameleone FM. Indirimbo gusa. Ngo ikaze kuri Murehe TV. Making sure ko wamaze gukora subscribe kuko ni kuri news update zigiye kuba zica aha hantu za vya bintu byose byinshi mu bamwibaza ubundi meze gute. Aha ubona ni ku rubuga rwa Jose Chameleone kuri Facebook page yiwe. Abona ko ikurikiranwa n'abantu bagera mu miliyoni n'ibihumbi amajana 7. Mubona ko ari legend wa East Africa Community mu muziki. Mu kwezi kwa 12 ubona ko hari mu mpera z'umwaka wa 2025 kuri Jardin Public aho Nyenicubahiro perezida Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cyacu c'u Burundi ciza ubona yuko yarafise ikoraniro aho ubona ko hagihagaragara abaririmbyi bagiye batandukanye aho twagiye kubana na Jose Chameleone aseruka aho hantu. Aho Jose Chameleone yisabe Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umubonano nibwatevye Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yamuhaye umubonano. Aho benshi bagiye bibaza vyishiti mbese Chameleone agiye kuvuga niki na Nyenicubahiro. Chameleone agiye gutegura projet nyabaki na Nyenicubahiro. Aho budakeye kabiri mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa aho haciye umunsi umwe twagiye tubona inkuru warayumvise kandi nanje narayumvise yuko Jose Chameleone yashoboye kuba agura Radio Black FM isaminanira ku 94 n'ibice 9. Ivyo bintu benshi n'umuracafise urujijo rwavyo. Twakoze isesangura Jose Chameleone aho ubona ko ku munsi w'ejo nyene yaciye ashiraho aka video kuri Facebook page yiwe ariko kakamubona kavuga ati Jose Chameleone FM 94 n'ibice 9. Aho ubona yuko na intro ye muziki bamaze kuba ayishira ku mugaragaro. Ni byinshi byagiye byibazwa. Nakoze irindi sesangura mu kanya nyine gaheze aho nagiye ku mbuga za Black FM yari sanzwe ikoresha nka Facebook aho twagiye gusanga page itarahindurwa aho ubona yuko no mu biganiro bagenda bashikiriza urabona ko bakivuga Black FM ati muhaye kaze kuri Radio Black FM. Ariko benshi bakibaza bati bimeze gute. Frequency yo tubona yuko Jose Chameleone atangaza ingaha mu gihugu cyacu c'u Burundi ni ya Black FM. Ariko ubona ko Black FM nayo itarahindura ivuga ati dusigaye twita Chameleone FM. Aho ubona yuko vyinshi biri kwibazwa ariko Jose Chameleone we yamaze kuba amenyesha yuko afise radio yitwa Chameleone FM Bujumbura. Ni vyinshi birebe biko biravugwa. Hari n'iyindi nkuru mfise yuko Jose Chameleone hari intara agiye kuguramwe ibitaro bikomeye. Nkandira subscribe nayo umwanya turayikubwiraho mu kiganiro gikurikira. Ikindi ntangura ikiganiro navuze ati abantu dufise umunwa muri make umushono bivana ingene uvyumva. Vyinshi biko bivugwa yuko ihadiyo iyoba ayifatanije na Nyenicubahiro perezida Evariste Ndayishimiye. Namakuru yo ku mbuga ndazi nawe ushobora kuba wayabonye niyo mpamvu navuga zeti dufise umunwa tuvuga vyinshi. Duhita twibwira nibizoba mu myaka nka 40 nibitazoba tukavyibwira. Jose Chameleone nyuma hatangarije iyi radio abenshi bagaragaje za image zo muri presidence ari kumwe na Jose Chameleone mu biho muri presidence. Aho ubona yuko mbeshi bagaruka bavuga bati ubwo simitaye baba baracanze ariko iyo ni inkuru ni rukurukuru ni ya makuru yo muri quartier muri make. Jose Chameleone wisabiye umubonano Nyenicubahiro ariko ivyo bayaze vyo ndazi yuko kwari kumumenyesha projet ko ivyaje gukora mu gihugu kuko Jose Chameleone aratahura yuko igihugu abagiyemwo gifise abagitwara kandi mu gihugu geze mu rugo rw'umuntu utegerezwa kudodora ukishikana ukamenyesha ati ngenzwa niki mu gace cawe
niba mwokenyemerera no gikora abona Jose Chameleone yuko muri make umubonano we na nyine cyubahiro President Evariste Ndayishimiye wo wagenze neza kuko ubona ko mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa Jose Chameleone ahise atanguza ibikorwa byo kugurura ihadyo mu gihugu cyacu Burundi kandi agaca yita n'izina giwe aho biri kubera navugwa yuko Jose Chameleone ashobora kugurura ibitaro navyo ni nkuru zo kubatoreza nimba ari urukurukuru navyo tuzobabwira ati ya nkuru si nimba ari inkuru nayo y'ukuri navyo tubize tubashikize tubwira ati intari ni Jose Chameleone agiye kubaka ibitaro biciye amafaranga angana uku nuku byishire ko baravuga kuri Jose Chameleone ati mbese amafaranga yavanye Jose Chameleone dokumenyesha ko ari legend mu muziki wa Afrika y'ubuseruko muri Makeka no kwisi yose Jose Chameleone ubona ko afise imyaka igera muri 25 ari mu muziki kandi imiziki yiwe ni imiziki iri ku rwego mpuzamakungu ni imiziki yakunzwe Jose Chameleone afise inzira nyinshi yinjizamwe amafaranga afise imitungo amazu amamodoka ibintu biri n'agaciro vy'amafaranga menshi cyane nta gitangara kubona yugura radio ahubwo igitangara nuko yavuye Kampala akaza kuyugura mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka tuvuge duti ni ibintu byo kwishimira ni Gilles Burundi ni kuri Murehe TV. Subscribe, like, comment and share.